Yesu Kristo ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 11 umurongo wa 4 haravuga ngo baravugana bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushikira ijuru kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa twoye gusabagira mu isi yose. Dusangire ijambo rivuga ngo wirinde kubaka umunara mu mutima wawe. Babeli cyari kimwe mu bisagara byashinzwe na Nimurodi mu itongo ry'Ishinari. Uyu Babeli ni umwe mu baganje ba mbere kandi yatwaje igikenye. Abantu b'Ibabeli rero baravugana ngo nimuze twiyubakira igisagara tuduze umunara ushikira ijuru twironkera izina rya rurangiranwa twoye gusabagira mu isi yose. Ayo majambo agaragaza umutima w'ubwibone wari wamaze kuba mu bantu b'Ibabeli, kandi n'imwemu y'umugararizo yari yabaye muri bo, bagarariza Imana bumva ibintu byose barabishoboye naho Imana yo bitarimwo. Imana rero irababara cyane iravuga ngo reka manukanwe no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu biyubakiye. Imana iramanuka isanga bavuga ururimi rumwe, iravuga ngo ko bavuga ururimi rumwe mbega n'igiki kizobananira gushikako. Imana icyayigira imigabo yo kuyoberanya ururimi rwabo kugira ngo ntibumvikane mu mvugo. Hanyuma imaze kuyoberanya ururimi batariko barumvikana baca basabagira mu isi yose nubwo ari byo bariko baranka. Nagira ndakubwire wowe uri kuranyumviriza, ubanze wiyumvirize wowe uri kurakora ibintu ukabona biriko biragenda neza, wiyumvirize mu mutima wawe kutibwira yuko ushoboye ibintu bikomeye naho Imana yo bitarimwo. Uwo mutima ukaba muri wewe, izoba ari mpemu y'ubwibone yamaze kuvyuka muri wewe. Uzoba ari umunara w'ubwibone uzoba uri kurubaka muri wewe, kandi Imana izowusambura kuko Imana iri hejuru ya vyose kandi Imana irapfuha. Reka ndabibutse no mu gihe cya Nowa yuko abantu bamaze kubona ari beza bakubaka ingo bakavyara abantu bakomeye bakoze ibyaha byinshi cyane. Hanyuma Imana yicuza ico yaremeye abantu, hanyuma igira umugambi wo kubakuraho bose ikoresheje umwuzure, kandi yarabikoze. Burya bakurikiye bose na twebwe mbere burunganwe guno munsi twakomotse kuri Nowa. Imana rero burya umuntu agomba kugwanya icubahiro cayo nta kinanira, ishobora gukora ikintu cyose kugira ngo iguhagarikire ngaho kuko atawugwanya Imana ngo ayishobore. Ndibutse undi mugabo, wa mugabo w'umutunzi yarima akimbura akuzuza ibigega akikubita mu gikiriza ngo umutima wanje nurye uhage umererwe neza. Ntiyamenya yuko nimba yararimye akimbura ari ukubera Imana. Rero aravyibagira iryo joro nyene yatswe ubugingo bwiwe. Nagira ndabinginge ngo igihe cyose tukoze ibintu bikagenda neza tuze twame twibuka ko ari ukubera Imana, kuko ntacyo twobasha gukora tutayifise. Nitutibuka ko ari Imana izoducisha bugufi mu mwanya mutoya. Ubwibone ntibukabe muri twebwe ari uwo munara nashaka kuvuga abantu bubaka mu mitima yabo. Umunara wawe ushobora kuba ubutunzi ukabona umengo niwe wabwihesheje. Umunara wawe ushobora kuba imodoka, abana bawe beza, akazi kawe keza, kuba warize cyane, ushobora kuba umunara wawe. Eka ibyo ufise byose canke icuri cyose nico washoboye gukora kikagenda neza n'ukubera Imana. Rero ntiwubaka umunara mu mutima wawe w'ubwibone kugira Imana ntizogusubize hasi. Imana idufashe cyane.